Umutekano umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure mudahwema gukurikira ni hejuru TV. Turabahaye kaze aho muri hose banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubategurira kandi tukabashikiriza. N'umwanya rero wayagezweho. Hari byinshi bigiye bitandukanye mugiye gukurikira mu gisata c'ubutungane, ic'umutekano, politike n'intwaro hamwe n'imigenderanire y'u Burundi na Republika Haranira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari inkuru ikunzwe kuvugwa mu Burundi y'umushikiranganje ubutungane yigeze gushira itegeko rivuga ko umunyororo wese bazomumwa cinjira kandi bazomwambura n'ibirato. Haciye igihe wa mushikiranganje akurwa amabanga mbere hagera n'igihe arafungwa. Yinjiye mu munyororo baramubwira ivyo kumwa no gukuramwo ibirato, ashaka kunana ngo bariko barahonyora agateka kiwe. Niho abacunzi bohero bamwereka itegeko rimanitse ku ruhome, aravye asanga niwe yashizeho iryo tegeko, ko niko benshi batangara ingingo mbi bafatiye abandi zibagezeko. Umushikiranganje ivyiwe turaza kubimenya, ariko kandi bimeze gutya mu gihe hari agasho kadasanzwe Igitega. Murabizi ko ibohero ry'Igitega rimwe bafungwa ba politique ariho na General Alengiyome Bunyoni aherereye. Hari agasho kadasanzwe rero kuzuye hagarasigaye kumenyekana abagabo babiri bagateguriwe. Aya makuru ntuze kuyacikwa rimwo ibinyegezwa byinshi abantu benshi mutari mwaramenye. Ese abo bantu babiri bagiye gufungwa ni bande? Ako gasho kubakishijwe inzigo nyinshi. Ivyo byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru twabibateguriye. Nayo rero kubirabana n'umutekano, abapolisi b'abakongomani baharurwa mwijana bahunze igihugu cabo kubera intambara ni bamaze kwakirwa mu Burundi. Mushikiranganje w'intware hagati mu gihugu akaba yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu nama naberwa n'ibibazo vy'impunzi. Turaza kubigaruka ko naho ibirabana n'ikibazo ca ndege ya Rwanda yabujijwe kurugwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Umuyobozi mukuru w'ikibuga c'indege Ambasaderi Joel Nkurabagaya arabeshuza ko ivyo bitigeze biba, ko atandege yabujijwe, ariko kandi akaba yanasiguye byinshi bigiye bitandukanye. Naho kandi birabana n'impunzi bavuye ku bihumbi 10 mu minsi ibiri heze barashitse ku bihumbi 30 harimo n'abapolisi barenga 100. Izo ni impunzi ziva muri RD Congo. Ubu tubabwire ko na M23 yoba yarayifashe igisagara ca Uvira cegereye igihugu c'u Burundi. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure yanyu mwese mukunda Hejuru TV. Hari inkuru y'Agasho kadasanzwe kubatswe mu ibohero rikuru rya Gitega karuzuye kariko karategurirwa abantu babiri. Abakozi bakubatse bakora bahutagizwa kandi bahagarikiwe n'umukuru w'ipereza mu ntara nk'uko vyagenze mu ibohero rya Ngozi gihe ariko harasubirwamwo ngo hakire General Alengiyome Bunyoni. Biraboneka ko ako Agasho kadasanzwe k'Igitega kubakiwe abandi bategetsi babiri, ariko rero ko kubakanywe inzigo nyinshi cyane. Umuntu azoba ariko arategurirwa no umuntu yankwa rwose kandi atinywa cane n'abatwara. Amasoko yacu avuga ko aho hantu ari ivyumba bibiri bigabuje uruhome rukomeye cane. Icumba cyose kingana hafi metero 4 kuri 5. Muri ico cumba kimwe cyose barubatsiyo akandi kumba karimwe ubwogero naho kwigahagarika k'abasirimu canke toilette siège. Uretse ibisakazo ari byo tuatire akumba kose gafise n'urusenge rw'amabati mu mvu yo kubuza uwogira ico ashaka gucisha muri plafond. Akumba kamwe kose gafise imbere yako akabuga gato ko guteramiramwo, barakubakira riraho umuntu ashobora no gutekera. Ako kabanza ko guteramiramwo kubakishijwe impome zikomeye, hejuru ntigasakaye ariko hafutswe n'agayungiro kugira ntihagire uwacisha ikintu ngo aterere uzoba ahafungiye. Ubwo bwumba bubiri ntaho burira kiretse impome zibutandukanya. No mu gihe hagize uwuja kuramutsa abafungiweyo hari y'amarembo atandukanye. Byose bikozwe ku buryo abazoba bafungiye muri ubwo busho batazoshobora kubonana kandi ataho bazohurira n'abandi banyororo. Ese ubundi abo bantu bazofungwa gutya ni bande? Mwibohero rya Gitega
hari hasanzwe ikibanza kidasanzwe kigenewe abagirizwa ko bashatse gutembagaza perezida Nkurunziza muri 2015 ariko bo ntibafunzwe gutyo niko nibatahura n'abandi banyororo ariko bo barafise n'ikibuga kinini cyo guteramiramwo barafise aho basengera bari kumwe ari benshi bakaremeshanya kuva aho hafatiwe General Ngiyome Bunyoni niho hatangiye kuboneka ubusho budasanzwe ubwo busho bugenewe ibihangange byo muri CNDD-FDD aho umuntu afunga ari wenyine akabaho atawe bashobora kuganira kwa Bunyoni Ngozi bisa n'ivyari bikigendeka kuko naho atabona abandi banyororo yari afise ikibanza kitari gito ca siporo abimirije kujanwa Gitega bo bazoba batawe mu mwobo naho babasigiye aho kogera no kwihagarika habakire nta kintu kibi nko gufungwa atawe uri buganire nawe umuntu arashobora no kugwara mu mutwe iyo bimeze gutyo namakuru dukuri Ngozi aravuga ko General Bunyoni yasavye ko bamushira mu bandi banyororo abatwari bohero bamwishura ko ngo bariko bamukingira abo hava bamufotora nawe ati burya hari ico ncera ubu ntibanyandika ko iminsi yose nimunshire mu bandi mbeho nk'abandi bose niho bamuhishuka ko ingingo zo kumufunga wenyene zavuye hejuru ubutegetsi rero bwuzuyemwe ibihuha byinshi cyane indyane muri CNDD-FDD ziravugwa cyane amaso yose ku bagabo bakomeye cyane muri CNDD-FDD niho ari amakuru rero avugwa hagati yabo asigaye agoye no kuvuga ko ntawuzi ko ari bo bagezaho bategurirana ubwo busho bw'inzigo no guhana amashano iyo bwegeze ku gasho rero iciza cako ni kimwe uwubakwa yama yibaza ko kagenewe abandi ntiyigera amenya ko atari we azokajamwo ivyako gasho kazojamwo abantu babiri reka tuberekere ngaho tubabwire ko atandege ya Rwanda yabujijwe kurwa ku kibuga c'indege Merikero ndadaye ni inkuru rero z'ibinyoma ziriko zicicikana ku mbuga za WhatsApp zishaka gutyoza Burundi n'abarundi mu kwerekana ko abarundi bafise urwanko umuyobozi mukuru w'ikibuga c'indege l'autorité de l'aviation civile du Burundi Ambasaderi Joel Nkurabagaya arabeshuza ko ivyo bitigeze biba ko atandege yabujijwe kurwa akagira ati ivyo ndavyumvanya mwebwe abakwiragiza inkuru nk'izo z'ibinyoma bafise ibindi bashaka gushika ko tutazi kababikoze bagamije kwerekana ko twanka u Rwanda cane niko rero Joel Nkurabagaya ahejeje kubeshuza ko atandege ya Rwanda yabujijwe kurwa ku kibuga c'indege cyo Bujumbura Merikero ndadaye nayo rero ku rundi ruhande ng'impunzi ziva muri RD Congo buzirenga 30 harimo n'abapolisi barenga 100 Martin Teretse umushikiranga byo ajejwe harimo impunzi ati nimba bari mu bibazo natwe abarundi tubirimwo twakoranye kugira tuganire ku bijanye no kwakira izo mpunzi bene bacu bo muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo akaba yavugiye mu nama yabaye no munsi tariki ya 19 Ruhuma 2025 kuva itariki ya 12 Ruhuma 2025 gushika ubu Burundi buramaze kwakira impunzi zo muri Republika Iharanira Rusangi ya Congo zirenga 30,000 2020 bamaze gushika mu rugombo muri Cibitoke hamwe n'ibihumbi 5 bari igihanga muri Bubanza ubu naho rero ngo n'abapolisi bashika 100 bahunze baramaze no kwandikwa rero bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje Martin Niteretse ariko rero ibintu birashobora no kurushiriza kutora nkuko bivugwa n'userukira ishiramwe ryita impunzi mu Burundi HCR ni Brigitte Mukanga gituma ngo nuko ibitegire biduga ku mwanya n'ubu rero ngo hari abaguma bajabuka baza nayo iyo miryango irenga ibihumbi 6 iramaze gushika irakeneye n'ubufasha bwihuta naho bagiye kwifatanya na leta y'u Burundi co kimwe n'abandi n'ayandi basharamwe mvamakungu asanzwe afasha mu iterambere ry'igihugu umushikiranganje Martin Teretse leta y'u Burundi rero ikaba yisunga amateka n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu kwakira no guha ubufasha bukenewe zimaze gushika ku butaka bw'ico gihugu akabandanya ati mbere leta igiye gushira urwego rukurikirana ivyabo bariko basaba ubuhungiro hamwe no kuborohereza ifashanije n'ishiramwe ryita y'impunzi HCR kamenyesha ko impunzi zaje vuba rero zizohindurirwa ikibanza zijanwe imusenyi mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu akingira impunzi leta rigatera akamo bose boshobora guterera haba bigenga abiteza imbere kana amadini gufasha mu kwakira izo mpunzi
mu yandi makuru rero ariko aravugwa cane reka tuyabageze ko iby'ifatwa rya Kamanyura reka naryo tubibanyuriremwo abarwanyi ba M23 bigiye Kamanyura ku mupaka wa Kongo n'u Burundi n'u Rwanda mw'ijoro ryo kuri wa kabiri rero nk'uko bahatuye babitangaza. Kamanyura muri teritwari ya Walongo iri ku ntara y'ibirometero 45 mu manuko bwa Bukavu n'ibirometero bigera kuri 70 mu buraruko bw'igisagara ca Uvira mu kiyaga Tanganyika. Igisirikare ca FARDC rero ntaco kigeze gisubiza ubusabe bwa BBC ku makuru y'ifatwa rya Kamanyura. Radio RFI ikavuga ko kuri uyu wa kabiri habaye imirwano hagati ya M23 n'ingabo z'u Burundi zari zikambitse Kamanyura imbere y'uko izo ngabo zisubira inyuma. Ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zikaba zaravuye Bukavu n'izari ku mpaka wa Kamanyura, bivugwa ko hashize iminsi zarahungiye mu gisagara ca Uvira mu manuko. Kamanyura rero ni agace kari mu kiyaya ca Rusizi gafise amateka y'imirwano ikomeye yahabereye mu 1964 bw'ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko Wazabanga Mpanza zatindaga zikarangiza kwigomeka kw'inyeshamba za Pierre Mulele. Muri iki gisagara rero hari n'ishusho nini y'abasirikare yibutsa ayo mateka yakahise. Kamanyura rero ikaba yarazwi nk'igisagara cakundagwa byihariye n'uwari perezida Mobutu Sese Seko Wazabanga Mpanza, ndetse stade nini iri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ni Stade de Martyrs de la Pentecôte ijamo abantu barenga 8,000 icuzura mu 1994 yiswe Stade Kamanyura. Iryo zina rero hindurwa mu 1997 Mobutu akuwe ku butegetsi. Uretse Stade rero Mobutu yari afise n'ubwato bunini bw'isi yaguze mu Birigise Kamanyura na bworora Gisirikare yahindura izina bukitwa Lemela Mobutu. Yari afise kandi na division yihariye ya gisirikare yitwa Division Kamanyura. Abanyamateka rero batandukanye bakavuga ko ku rugamba rwa Kamanyura mu 1964 ingabo za leta zari zirongowe na General Major Mobutu Sese Seko Wazabanga Mpanza ubwo yari umugaba w'ingabo za Kongo aho ico gihe mbere yo gufata ubutegetsi mu 1965. Nyuma mu 1971 igihugu hagihindura izina acita Zaire. Gufata Kamanyura kwa M23 rero inyuma y'imisi mike ifasha Bukavu bituma benshi bavuga ko M23 iri kumanuka isatira igisagara ca Uvira. Ni gisagara rero ca kabiri mu ntara ya Sud Kivu. Hagati aho rero ku ruhembe rwo mu buraruko ku kabiri havuzwe n'imirwano muri teritwari ya Rubero hagati ya M23 n'ingabo za leta nk'uko bivugwa n'igisirikare. Muri teritwari rero M23 bizwi ko igenzura agace ka Alimbongo mu birometero 50 uvuye mu gisagara gito ca Rubero, hafi n'ibirometero 100 uvuye mu gisagara ca Butembo. Buri rero ngo bwiteguraga gukora ivyo u Rwanda rwakoze. Ministeri ijejwe ububanyi n'amahanga y'u Rwanda tangaje ko igihugu gihagaritse ibikorwa by'ubutwererane mu iterambere n'ububirigi, yageze iki gihugu gutorera u Rwanda ngo ntirugere ku nkunga y'iterambere. Rwanda ruvuga ko ububirigi bwafashe ruhande muri iyi ntambara iri muri iyi Kongo, rukaba rwagereza iki gihugu cahoze yirukoroniza ko iyo nyifato y'ububirigi bangamira umuhate w'ubuhuza bwo gushaka amahoro gukorwa na Afrika kandi bishobora no gutinza inzira kugera ku bisubizo mu mahoro. U Rwanda rukaba rwagirizwa n'ibihugu vyo mu burengero oni na leta ya Kinshasa kuba rwararohereje ingabo ibihumbi gufasha umutwe mu M23 vy'u Rwanda ruhakana ruvuga ko rwafashe kamba gusa zo kurinda imipaka yarwo. Leta ya Kinshasa rikaba yarabandanije gusaba ibintu ibihugu vy'amahanga guhagarika inkunga y'amafaranga y'u Rwanda kubera ko rwagiriza kurenga ku masezerano mpuzamakungu kutavogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Ku ngingo y'u Rwanda rero Maxime Prévost Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi yavuze ko iki gihugu naco cyarimo gisubira mu masezerano y'ubufatanye gifitaniye n'u Rwanda. Maxime akavuga ko bashaka ko ivyo bazohagarika bizokorwa mu buryo rengera inyungu z'abenegihugu b'u Rwanda badakwiye kubabarira muri ako guhagarikwa. Kubera rero ngingo y'u Rwanda harimo impungenge ko abakozi bakorera ibigo by'imishinga ifashwa n'ububirigi mu Rwanda bashobora kubura imirimo. Hari impungenge ko ENABER ni ikigo ca leta y'ububirigi gishira mu bikorwa politike y'ububirigi y'iterambere mpuzamakungu ishobora no guhagarika ibikorwa byacu mu Rwanda. Hagati rero y'ibihumbi 2019 hamwe n'ibihumbi 2024 ikigo kivuga ko cakoresheje amahera angana n'imiliyoni 120 z'amayero ku mishinga itandukanye mu buvuzi, ubuhinzi, iterambere,
y'ibisagara mu Rwanda. Umubano rero ukaba unamaze n'igihe kinini ukonje kuva rero mu myaka ya vuba muri iyi ntambara muri RD Congo. U Rwanda n'Ububiligi bafite umubano urimo agatotsi. Mu ntangiriro za 2023 Rwanda rukaba rwaragenya Ambasaderi Vincent Karega guhagarara u Rwanda mu Bubiligi. Igihugu rero kikaba caranze kumwemera. Leta ya Kigali yavuze ko Ububiligi bwabikoze ku busabe bwa leta ya Kinshasa. Kuva ico gihe u Rwanda nta ambasaderi ufise mu Bubiligi, na nyuma y'uko Ububiligi bwanze Ambasaderi Karega nta wundi igihugu kirongera kurungika mu gihugu c'u Rwanda. Imbere y'uko rero Ambasaderi Berthe Versman wari uhagarariye Ububiligi mu Rwanda asoza ikivi ciwe muri Nyakanga mu kwezi kw'indwi 2024, Ububiligi bwahaye u Rwanda ubwifuza ko iyo musimbura. Jeune Afrique ikavuga ko u Rwanda narwo rwamwanze. Urumvikana rero ko hagati y'u Rwanda n'Ububiligi bitari binameze neza. None Ububiligi witegura gukora ivyo u Rwanda rwakoze, bakaba rero ngo baciye umubano n'u Rwanda. Turakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Mane bahizagire, bandanye kugira umunsi mwiza kandi munakurikira n'amakuru yacu tuba turiko turabatuhuriza kandi tubashikiriza umwanya n'umwanya.